harya nakubonye muri massage muri sona wari kogana n'abamama canke wogana wari uri gukorana n'abagabo biba bimeze biti ndani ubundi mbe nkubaza harya mukorera massage umugabo aba yambuye cyangwa kimwe mu mwugaye cyangwa mu mutugaye tuba twugaye ushatse arambura udashatse ntiyambura ngo barambura we murambura muri babiri oya ego menga harashya oya sari bakunzi ba tarisi sopo muri sange bisanzwe sauna massage uganira n'igeme ubuzima kuba butandukanye aribyo byandi bavuga ngo namabere gusa ariko akazi kose gatunga umuntu bivana nuko yagahaye agaciro twagiye nkuko mubibona rero uyu mwigeme aravuye muri sona yampaye gahunda ko twicara tukayaga hama twamara kuyaga tukumva ko by'ubuzima ndibaza no nanjye uraza gusobanukirwa umenye uyu mwigeme uyu mwuga ukora gute ese babana gute nawo ese abamukikuje bamubona gute mwaka kazi ke katoroshe nkuko mubibona turi kuri tarisi sopo minisa nk'ibisanzwe uyu munsi ni fire tugiye kuyaga n'umutumire wacu gahunda ni kuri ni yindi episode kuri fasha nayo warafashijwe nubona nanje ndibaza ibintu biraza kugira neza by'uyu munsi nkuko mubona kuri kamera uyu munsi turafise umutumire udasanzwe nibyo nabwiye giye nsezeranye ndashikana reka rero nyege nayo mubaze tese akazi urimo ukabona gute ese kubera icyo uri gukora akazi nk'aka ngaka biva kuki ese kubera icyo wahisemo aka kazi ndibaza nuza kubana nanje biraza kugenda fresh reka dutangure tumubaza uko yitwa ndakuramukije sisi mahoro neza cyane turaza gutangura twivuga amazina nkuko nabikubwiye turaza gutangura twivuga amazina mikurangira ashaje ariko bihangane abakunzi ba Telesisi Fumisa ni amatara yamazanye ibibazo byo muno muri ncu bibana nawe hamara mutse abakunzi ba Telesisi Fumisa ndabaramukije mwese abonzi nabo ntazi shimye ko baramutsa uyu mwigeme impamvu ngiye kuyagana uyu munsi nta yindi nkuko nababwiye naberetse no mwigeme udasanzwe ni wa mwigeme ukora akazi atitaye kwikina kiriya ibyo bamuvugaho cyangwa ibyo bazomuvuga ko agapfa kuba ari akazi asangiza inkuru y'akazi kawe abakunzi ba Telesisi Sopo Minisa nico kakwinjiriza n'impamvu akagiyemo kandi mbona akazi katoroshe wewe wagatinyitse gute akazi nkora ntitaye ku majambo bavuga canke ntitaye ku kazi nkora baravuga amajambo menshi bijanye n'akazi nkora akazi nkora sinovuga ngo ndakarimo kuko ndakishimiye canke ntakishimiye mu bisanzwe kubera kanyinjiriza muri aka kanya ndakishimiye aka kazi wakaje mute eske nize ntambamye uhura nazo mwaka kazi iyo uri gukorana cyane reka tubibutse ko akora muri sauna massage siniba byoroshe reka tubwire ubundi bimeze gute indani hariye indani tuhahurira ibigeragezo byinshi bitandukanye hari ushobora kuja ku masa agashaka kukugora akifuza ko mubyamana nawe sivyo biba byakujanye uba wajanywe n'akazi kiwawe iyo bigenze nguko nk'umuntu akakugora kandi ari umukiriya ngaha ubyitwara mute uramutunganiriza ibyo gusabye cyangwa mucyo bigenda gute oya hari ivyo ushobora kwemera n'ivyo udashoboye kwemera bivanye n'ico wewe uri ariko ndi kwiyumvira aka kazi umenga n'akazi katoroshe ariko mbaza uri umukobwa uri umumama urubatse cyane wubatse okay sinubatse kandi sindi umukobwa kuko maze kuvyara nta cerekana kuko kubura umukobwa benshi baduha bakwita nk'umumama kautarubaka bivuga ngo uri singo nta mugabo ufise cyangwa uramufise nta mugabo mfise okay ndavuga ngo abakunzi ba Telesisi Sopo Minisa ndavuga abasore niki batabona ariko murabe uyu mwigeme ese mubona gute hama mbaze mukobwa nimba akazi uri gukora umwanya mukakubangamira uba wumva umwanya cyangwa uba wifuza ko byogenda nka gute eske uwo kubonera nk'umugabo akaguhindura amateka nk'akazi kabateka akazi gahe ibintu zo gasubiremo uwo bifata gute kubera uburyo nyene akazi nkora sindakishimiye
ari hamwe ndose nk'uburyo nkaronka nk'umutahe nobivamo canke nkaronka umugabo duhuje ivyiyumviro ndashobora guheba ivyo ndimo. Ati ndose umugabo ariko ushaka kubaza kandi kana wavuze uri umufiyemere niko wavuze se w'umwana bimeze gute mubanye neza mubanye gute? Oya papa w'umwana sinzi vyiwe uwo ndashobora no kumara nk'umwaka wose ntazi umwana bimeze uko nkazokumva ijwi ry'umwana ari uko agize ikibazo papa we akazondondera ari uko umwana agize ikibazo. Bivuge ko aka kazi uri gukora karagutunze kakaba kagutunganye n'umwana? Karantunze kantunganye n'umwana ndetse n'umuryango wanje. Bivuge sivye intambamye uri guhora nazo mwaka kazi mu bundi mu buzima busanzwe byagenda fresh? Oya bisanzwe ikintu cyose no kubaho wihanganye uho ari ico ushaka utari buronke kandi utashobora kuza guhemuka kugira uronke cyakindi bisaba kwihangana. Nta gihe uraronka umukunzi ngo akwangira akazi ukora avuga ati kuva ukora muri salon massage umasa abagabo uranca inyuma ndumvura indaya usanga bikwanyiye? Ya nibo beshi cyane ashobora kuvuga heba akazi urimo gusa kubera mba mbona ata kindi kintu yocama cankora namubwira ntibikunda guheba akazi ntafise ikindi kintu cankora kuko usanga bampebeye ico canke baragiye. Bivuge kugira ko isaha nk'uburose nk'umukunzi akakubwira ati mbibavuze bakwita nde? Ndayisenga Joseline. Ati Joseline ndashaka guhindura amateka guhindura akazi umitari kuva mwaka kazi hama kwita ku mukunzi wawe cyangwa kimwe womera nka kwa kundi agatoki urumva wahinduka mu wakumva ko aka kazi bose mu guterera ingufu kugira ugahindure wowe n'umwana wawe? Ego nugaheba bikavana siba benshi arashobora kuza kukugerageza gusa atarukundo rumuza ariko kuderanje agashobora no kugufasha ibyabo nashoboye byose gusa atarukundo agufise. Umugabo mwabyaranye uwo mwana nimba atari kugukomeretsa niwe muntu mwahuye bwa mbere niwe yaguciye ubusugi? bavuga ati siwe yanciye ubusugi gusa kunca ubusugi bw'iwanje bya bindi byo gufyina nari umwana muto cyane gusa twavyaranye kwere niwe twatanguranye yari umusore nari nari inkumi gusa mu nyuma zarangiye nabi. Bakunzi batarisizo pominisa nk'ibisanzwe nama nababwiye ni amayobera y'ubuzima tubamo ntago bworoshe ariko biri kose turabana nabwo busharira busosa turabana. Umwana w'umukobwa aragira ati ibyo ndimo suko ndabyishimiye nuko mbuze uko ngira ntabwo ari akazi koroshe ndahura n'ibintu biriya hari igihe bishika nkafasha umuntu service ariko mu nyuma kanya kibindi nkageraho numva ko byanze akazi kugaheba nkumva sinogaheba ko niko kantunze ariko urumva nimba gahunda rifasha nayo warafashijwe ndibaza ugize icyo ukoze hama uyu mukobwa nawe ukamuhindura amateka ndibaza nayo wandikishije igikomeye kandi abantu bafise buri kimwe cyo kwa cyo mwufasha kuko mbe umwana wawe n'umukobwa n'umuhungu. Okay akajambo kamwe basi ku bakunzi ba Tarisiso Pomisa nk'ikintu wowe usaba wari wese abari kukuraba no masaha ikintu yo gufasha wumva gishoboka kugira amateka y'akazi ahinduke? Okay ikintu nosa muri kano kanya uwo uri hafi n'uri kure kintu mwufasha uwo bashoye wese afise uburyo bwo kumufasha bivanye n'umwana w'iwanje oni kenshi bagerageje kubwira papa umwana w'iwanje yuko nafuye kandi ndi muzima ibaze umuntu akwica uri muzima wafise intererano wese ko yoba ingana kose yoshobora kunterera kugira ndabe yuko ubuzima bwanje bubandanya n'umwana wanje ashobora kubandanya. Ego okay ariko sinigeze nkubaza ababyeyi urafise ababyeyi cyane nawe? Ndafise umwe ndafise mama. Urafise mama murabana cyane mu bana? Oya tubana baruguru ino ndibana jenyene. Uripangiye no mwana wawe? Ndapanze. Okay amashuri wagarukiye mu kangahe? 5e. Ubuzima buragoye no kwihangana uko biri kose ejo izuba riraka ibintu byose bigahinduka bimwe byari bibazo bigahindukamo ibisubizo ico no kubwira gusa akazi uri gukora nuko katari kiza cyane nkuko ubyifuza. Ndabona jemwa nta buyuhetse cyo kubiri koze ndarumenga bizohinduka hama mukunzi wa Tarisiso Pomisa nk'isanzwe wofasha nawe warafashijwe uyu mwige murumva reka mwite mwigeme kubera ko nta mariage yabaye uko biri kose nimbona ari cyo ukora gira icyo ukora umuhindura amateka akazi gahinduke nabaho yishimye kuko urumva mu buzima bwose yabayemo yabaye hatishimye hama nk'uwashaka kugufasha yaca kuzihe nimero nimba atari amakosa?
Okay, uwo kwifuza wese kumfasha nimero yiwanje ni 68 703 266 canke 70 266 063. Reka rero mubaza kandi kantu hama dusezere. Urasenga? Yego. Urasenga ati ndasenga. Okay, jenki cyo no kwizeza nuko nzi abakunzi ba Tarasizo Pominisa bazara bakino kiganiro uko biri kose biteguye gufasha. Nkwibariza akabazo mbariza n'abakunzi ba Tarasizo Pominisa no kuvuga mbere yuko uza muri sauna massage warusanze ukora iki? Okay, mbere yuko nza mu vya massage nari sanzwe nkora mu bintu vya saro de coiffure noza. Mu nyuma ndabihagarika canifuza kurondera akazi casanga ndosaka. Jimaze kukubona muri sinema iraho ubibangikanya gute naka kazi hamwe bikora neza? Ego sinema wambonyemo hari igihe nasaba uruhusha kandi filime ndifuza kukina filime kubera aka kazi na filime noje yamwe bisaba umwanya casanga bingoye cyane. Nagira ni ega nanje wiranda cyari igisore kandi ntago ndi igisore kibi usebona ari cyo vamo basi ngo system cubona ariko ndibaza mariage yawe nanje ntaco vamo ega nanje nta kantu magazeho ndumye ariko reka akabigasekwa nk'akeza iba ari brage kugira ndabe kuntu twenzi umukobwa gato na wishime aryoherwe kuko urumva ko ubuzima arimo ntabwo bworoshe. Reka bavuze izina Joseline. Jendazi kumwanya n'umwanya abakunzi ba Tarasizo Pominisa abantu baba bafise umutima uko babagira ico bakoze. Ese nk'igihe kizoshika Imana ukabone guhindura amateka uzogaruka kuri ku kiganiro nkuko ushima ati nukuri ya interview yavuyemo iki Imana aramfashije byagenze uko biciye ku bintu uri cyari kuzavuga kano gashimira uwagufashije? Yego musanzwe simbona n'ukuntu nzoshima bizondenga ivyishimo amarira nongera nzogaruka gushimira no wabisize mw'intege. Hama nkubaza kantu urakoresha imbuga zihe ko kubyo washaka nko kurondera aciye nko kwizo mbuga yo kuronda? Okay, ndakoresha Facebook. YouTube niyo ntarakira ndi. Hama WhatsApp nayo walikuwa yimbaza ko ndayikoresha ntabwo ndayikoresha baheruka kuri nyiba. Bakunzi ba Tarasizo Pominisa uravuze nta gukoresha WhatsApp? Kubera umukobwa usa nkaho ukonyene nihe mpamvu? Kubera ko baheruka kuri nyiba kandi nanka guhemuka kugira ndo nka WhatsApp nawe undi ho nshatse guhemuka none atunga phone zirenga 3 kandi zirenze ariko nkomeza kwihangana kugira ndagerageza uburyo bwose nzogerageza kanzoyironka ntarinze guhemuka. Bakunzi ba Tarasizo Pominisa ndumva no nayingiye kurira bo reka ndakubwira ikintu kimwe igihe cyose wizeye Imana kandi ukajya mu bugombe bwayo ukareka gukora ibicuku biri n'Imana ndazi ko biragenda neza. Je ndisiri uko telefone uzayibona WhatsApp ndikubona n'umuntu uzoyitanga. Reka ndakubwira kantu kamwe ugiye kumvugira sa akagato konyine ubundi Imana uyifata gute mu buzima bwawe? Imana ni ikintu gikomeye cyane kandi ibintu byose dufinatisha kirazira gufinatisha Imana dufine muri byose ibindi byose ariko kirazira gufinatisha Imana imbere byose Imana imbere. Ngira gutse ka kanimero ka abakunzi ba Tarasizo Pominisa mu dusezere. Okay, akanimero kanje unkeneye wese andondera kuri 68 703 266 canke 70 266 063. Bakunzi ba Tarasizo Pominisa nk'abantu twabanye ntibagire gukora subscribe hama usharinge n'iki kiganiro gishike ku bantu abana bariya ariko wowe urabe ikiganiro ukavamo nta kintu ukoze wumve ko ikiganiro kiri gishasha ntago uzokironka ariko nk'inkuru y'umwana w'umukobwa uyu mwigeme irababaje nigira icyo ukozeho kumva ku mutima urakozweho ugira icyo ufashije kuko gahunda nifasha nayo warafashijwe turi kwisi ejo tuzoyivaho ariko tujye dufasha barya babaye ubundi niho n'ibyacu byama byagenze fresh. Reka ngushimire ewe wabanye nanje hama nkwibutsa ko ni episode kuri episode ejo sinza hizotuganisha ariko biri kose gahunda nifasha nayo warafashijwe uyu mwigeme akeneye ubufasha kugira agira iki ahindurirwe akazi ntabwo yishimiye ko namubonye nubwo biri ko amanda kubaza kandi kantu harya nakubonye muri massage na muri sona wari kogana n'abamama canke wogana wari uri gukorana n'abagabo biba bimeze biti ndani ubundi? Ya twebwe ngaho wacu ugiye kota muri sona nta naba mama naba papa bose bahurira hamwe
nta sona y'aba mama nta sona y'aba papa bose bahurira hamwe. Ewe mu mbabare gatoya none yibishitse mu gahura ntago biraho bigira gutyo ugasanga biragoranye. Oya muri sona ntabwo bigorana gusa baratera amaburaga arenze hari abafyina hari umwe wese atera buraga ashatse. Mbe nkubaza hajyana umukorera massage umugabo aba yambuye cyangwa kimwe mu mwugaye cyangwa mu mutugaye? Tuba twugaye ushatse arambura udashatse ntiyambura. Ngo barambura we murambura muri babiri? Oya. Ego menga harashya. Oya. Nashaka twenge. Kwa duheje ikiganiro udatwenze nayo shavuye. Bisiko ufite mu kanwa heza ariko ugasanga uraguma ushavuye. Reka nkubwireje Imana izocana. Reka no gushavura. Merci. Sezera rero hama jewe ubwanje ndagiye abakunzi batarese soko miza ndagiye ariko mwigeme ndakwinginze n'ibyo kugira tumuhindura akazi ejo bari mu kandi ko akazi urumva ko aragira ati no gakoramo n'undi mwana ugasanga ngize abana babiri kandi nta ba papa. Okay, bye bye. Oya ako negakwiye kabisa. Sabira abakunzi batarese soko muri sa kugira bakoreye subscribe na comment partage ibintu bira kugira ikiganiro cya kizo sharing ahantu kuri gishike kure kugira tubashe kuronka ubuvugizi ubufasha bicobona nawe. Okay. Abakunzi banje n'abatara abakunzi banje mwese ndabasezeye. Uwiteka abandanye abazigama mwese. Umwana w'umukobwa ati Uwiteka abandanye abazigama mwese. Nukuri muri byose Imana yo nyambere mpamvu umwana w'umukobwa yamayegereje Imana kuko araziki Imana izomukora imushikane hariya. Nukuri reka ngushimira hano mvuga ati hari gihe Imana izocana hama izuba rikaka ryamara kwaka kagira kantu kavuyemo. Kanizere ko na mariage rega tuba tuyikeneye aba diaspora. Ariko nta musoro henganwarira iki gikobwa. Se nk'ubishitse nk'umukobwa akagukunda. Oya sorry ibintu mvuze n'ibyo babyumvise ngo umukobwa akagukunda. Reka umukobwa zarakunda ibyo byo bari ubutinganye. Reka ahubwo bishitse nk'ubugahura n'umuntu w'umugabo cyangwa umupapa cyangwa umusore cyangwa umutama ega byose no kugufasha. Ukabona kazarira wa mwana uri tayari kumva ko ukugira mariage cyangwa mu kimwe barakubujije. Oya ntibambujije ko byose n'amahitamo yo wanje gukunda sabavye bagukundira n'umwanzuro wewe wifatira ubwawe. Akukunda si batatu gukunda ni babiri n'urukundo rwa babiri hagiyemo wa gatatu bavyanse. Reka ndagushimira wewe wanyananje mu iki kiganiro reka mfata umwanya nkubwire ngo gukora ako kantu ako kazogera no kuri n'ubufasha bukomeye cyane. Gira comment abantu ndababazwa n'umuntu uraba ikiganiro agaheza adakoze subscribe. Eski ejo bizogenda gute niba ufite umutima w'urukundo ukumva ko ufasha umuntu amafaranga banza umfashe subscribe hama kugira tubashe kubana mu kiganiro neza. Iby'amafaranga cyangwa undi bufasha bizoza mu nyuma gusa umwana w'umukobwa arababaye ariko je ndizeye ko mwese ko muza kuraba iki kiganiro umufiseho agatima nimero yabahaye ndibaza uko biri kose muragira ico mukozi kandi naho bitoba gahunda bari y'Imana no kurindira isezerano sibyo. Umuntu wese ikintu cyose arindira yihanganye ushitsa kwiherezo. Reka ngushimire mwana we wacu gusura icyana cyiza nakubwira ati nagukunze nuko gusa nta kintu nafise nambaye ubusa pe nanjye ndisakintu ariko uko biri kose gahunda ni y'Imana. Ciao bana nanje twigire.